Ndakura mu kijeye inshuti mugenzi biganiro bya Indonde TV nkundira ndaguhimwa ramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye. Banyita Allen the Real ini Indonde TV. Urabizi yuko atakindira madakwipfuriza atari kororanirwa mu vyawe no mubawe ariko kandi namanda gusaba yuko uwo shira Imana imbere mu bikorwa byawe haba mu kazi haba mu kibano mu ngendo zawe za misi yose ushize Imana imbere byose bigenda neza cyane. Ariko kandi ini Indonde TV ukaba utarakora subscribe amajambo nimba gitukura byaba byinzu yakoze ariko nimba maze kubikora ikaze kandi kuba mu muryango wagutse. Aho ubona narakubwiye yuko komenda kuzanira zimwe mu mpano zibikora ziriko zirakora neza ziriko ziragerageza kugira ngo ziduge zikeneye gushigikirwa bakeneye ko tubashigikira ariko je nawe dufatanye ni nabyo byiza. Ini Indonde TV ku mpano shasha yitwa Douce Marley. Karibu cyane. Asante sana. Umeze neza? Yego cyane. Douce Marley. Amakuru yawe Douce Marley ni meza cyane gose. Douce Marley ni ndi muri magi. Douce Marley ni umuririmvyi w'umurundi. Douce Marley araririmba kandi neza cyane gose. So uyu munsi muri no misi mperuka gukora indirimbo shasha yitwa Narakamatitse. Narakamatitse. Yes. Dusajye w'ikirundi kiraduga cyane cyangwa Igiswahili nicyo cya fresh. Ikirundi kiraduga cyane gose kuko ndi umurundi. Uri umurundi. Kitaduga cyane kora ko je uranzi ko tuganira Igiswahili. Oya. Ni sawa ikirundi. Ego ikirundi. Turashara kwakira mu kirundi ariko kandi Douce kubera ki Douce mu gihe Douce abantu abanyamuji bazi kumengo ni izina ry'abakobwa. Oya. So kuvuga Douce Marley amazina yanje y'ukuri nitwa Douce Jamal. Douce Jamal. Hama Douce ricariza gute? Douce ni Douce kubera besho baguma bavuga Douce izina yanje barica. Kweri ko tageretse Douce mu kirundi kuri Douce ngimana uko cwandika rya Douce ry'abakobwa. Oya, nabibonye ndabigize kujya ko hari ibyo bishobora kureta kuzana isura nziza. Igihe utanga n'indirimbo yawe abantu bigeza kugira ati Douce komengo n'umukobwa. Nta commentaire nimwe nigeze mbona. Watanga umuziki ryari wiyumvise ko ufise impano yo kuririmba? Bo umuziki nawutanguye 2011. Yeah. Umuziki nawutanguye 2011 niko kwinjira muri studio. Niko kwinjira muri studio. Ndakora indirimbo ya gospel. Iyo ndirimbo yitwa Yarababaye. Oducishirizaho gato kwere ko muririmvyi ntiyisigura ahubwo arerekana icyo ashoboye. Umwami yarababaye ku musaraba yapfiriye abanyabyaha ngo barokoke. Hari muri 2011. Douce kubera iki kuva muri gospel no muri siwa kamatitse? Bo ico gihe iyo ndirimbo nayikoze Chogena nari nkiri muri eglise so sikuvuga yuko navuyeyo n'ubu ndiyo ni kuvuga ico gihe naciye nkora n'izindi mugatari gospel me gusa muri gospel sinavuyemo n'ubu hashobora kuza inspiration naca nkuri indi. Kuri 2011 uno munsi jenje kumenya 2020 nigiki cyabuze kugira ngo Douce Marley amenyekane? Support ushatse kuvuga? Support bishiste mu buryo mu kuronka amafaranga yo muri studio chogiye twari tukira abanyeshure me muga gusa twara pambana tugakora kwitwa umunyeshure byaca bituma udashobora guronka support wifuza. Juste ubwa mbere nari nkiri Ruguru amacha imuyinga kwa dramati baragize amahirwe ko banaje kubamiri ariko bamiri kwa dramati yego murakaze. Kuba uri kure hari ikibazo nkunda kugira kuba uri kure cyangwa kuba utari mu gisagara cya Bujumbura ni imwe mu bintu bigihanza abana bafise impano baba Ruguru hanze y'iki gisagara cya Bujumbura. Ego kuko Ruguru amaradiyo hari ushobora kuvuga ati ngiye gukorera umuziki mu muji ukamara igihe kirekire ukibipanga urumva hari igihe binashobora kunaherera muri projet urumva n'umwaka wose washobora guhera utaramanuka kuja gukora umuziki realize yampamera. Douce hari bimwe mu bintu dukunze kuvuga ati uno musi umuziki w'Uburundi ni Buja Flavor. We hadiyo bavuze Buja Flavor kacebuka yo kuri Ruguru tigera uranka support urabihuriza ko niko muziki w'Uburundi warukwiye kwitwa? Bo ni Buja Flavor me nanje ndashaka yuko nanje menyekana muri Buja Flavor. Nene yaguma ari Buja Flavor ntizoguma turi mu gisagara cya Bujumbura. Bamwe wasiga muhira nabo bafise impano babandi mwicarana muhana amafrise ntona yuko bigiye kubagora. Bajya bose bazoza ikintu cyose ni buke. Ni makabazo mu gisagara canke nubwo baririmbira aho bari ni sawa. Bo baje byo bavyiza kurusha kuko nanje
nk'iyaba nari ruguru je nawe ntituba twicaranye ngaha. Niko hari abaririmbyi benshi baririmbira ruguru ku muntu usanga agenda aramenya kandi n'indirimbo zabo ziri mu ma playlist. Ya baramenyekana ariko ntuwavugira ati baba bariko baramenyekana nk'uko bavyifuza. Okay. Douce, ucuravuga ati muri gospel bica bigenda uku urakora ni iki cyatumye wewe uno musi utakirimba gospel canke uza kwibaza cyane muri profane bitandukanye na gospel? Wari wumva yuko utazopfa umenyekanye cyane muri gospel canke wari wumva yuko hari izindi nzitizi zihari? Bo jewe kuvuga ati ngo kuba nari natanguye kuririmba gospel, yani uwari we wese Imana canke Imana yarabona inzira zibereye nari nkwiye kwitwaramo. Me nasanze nanje ninjiye muri sekira. Yeah. Urabona yuko ntivyatsitaje abantu bari muri kumwe mu ruhande rwa gospel canke mu ishengero wari usanzwe usengera bavyakiriye gute? Oya ntaco vyabatwaye. Gusa yani je ivyo ndirimba sikomba nico nzi ico nuko nkunda Imana. Icuzi nuko ukunda Imana. Kuvugiye muri sekira canke profane umaze kuririmba indirimbo zingahe? Indirimbo ubona yuko wahereye ko niyo ugeze kuno munsi itandukanye bw'ico gihe riri hehe? Ya ni kuvuga indirimbo za profane ndiko ndamenyekana, so niza gospel nategerezwa kumenyekana. Kuva utangwe kuririmba za profane umaze kuririmba zingahe? Za profane azirashika mu 10. Itandukanye ry'ungene watangwe muri profane none munsi kurigeza kuri NARAKAMATITSE ubuntu budasa buhagaze he? NARAKAMATITSE ni indirimbo ije ibikirampa izina muri Buja Flavor. Bitandukanye n'izo atandukanye kugerageje kuraba niveau y'ingene uririmba, style, ijwi, melody. Bo ni kuvuga kera urabona ubuhinga bwaraje ntibwari kirenga. Bo muga ubu buhinga burahari, urumva na studio zirahari zifise ubuhinga bukwiye. Kandi nakorera Ruguru indirimbo muri studio ya Ruguru, ariko busigaye mfise umugisha nkorera muri MA Production. Haca habaho ugukorana gute hagati yawe na Amir? Uretse yuko musanzwe muri abo muhira, haca habaho gukorana gute? Urariha bya bindi nyene byuko bategezwa kuriha canke haraca muri akamwana wa mama? So novuga yuko ivyo byo kuriha ntaco ndabizi ko me ico nzi ico. Ariko ni ukora mu mufuko kari ni wowe nyene indirimbo ni umenya ati bagucyaki. Nije mwe n'indirimbo. Ntaco bizi kariko. Ariko yaramfashije amaze kunkorera song zitatu. Zose zimaze kujabona. Ya zose zarasohotse. Me hariyo n'ibindi bikorwa. Uraduha akapela ku amasegonda make kuri izo ndirimbo zitatu hamacha twumva itandukanye rya hariya anye kuri gospel nono munsi cyatugenda tu babandi bari gukurikirana bumve koko Douce Marley ukaririmba kugira baze kuva ngaha binjira kuri YouTube yawe kugira ngo dushigikire na cyane cyane ko tugira tuho ubutumwa mu kanya. Ya ndahera kuri NARAKAMATITSE turaza kuyihereza connection nshasha. Yego. Muri love ngwatako nibyaba bikwiye beburumirako ndabe. Muri love ngwatako nibyaba bikwiye beburumirako ndabe. Ya mbere twagiye. Nkeneye kumenya yuko ukinkunda, nkeneye kumenya pagatima kagihari. I love you give me love, I wanna know that my lover. Ariko uriko dusondeka NARAKAMATITSE rero. Ariko yoraza kurangira gatoyi ko uriko dusondeka ukuntu. Bo ubu tugeze kuri NARAKAMATITSE yuraduhagarira akantu karefu kugira ngo ugerekana dukurikirana fata ko je tutari kumwe nkeneye kuza kuraba indirimbo yawe ndiko ndabakina ikiganiro. Ngwino shengi wanje ngwihoreze bagwanka biyago tubihoze nta yindi ntumbero bafise atari kutujyanisha mby'inisha nyigisha nanje sinzigera ndaguhisha nkunda kujya umpamagara mw'ijoro usezeranya yuko utazohemuka. Oh, give it to me my love. Oh, touch me my love. Hey, Douce
hari zimwe mu ngendo baza kugira uramaze kuronka experience gatoyi naho bikiri hasi cyane uramaze kugira experience gatoyi muri uno muziki egome ijwi ni fresh indirimbo yawe narayumvirije imeze fresh unagize amahirwe ikaja muri top 10 yuko canke mu ndirimbo zitegetswe guhabwa promotion na Indundi magazine ku kiganiro Indundi hico uzoba ari fresh koko Indundi magazine hari kugira ikuza impano ziramenyekana ariko ni hehe wifuza gushika uno munsi utarashika mbega ni wahashika ni giki uzocukora jewe ndashaka yuko noronka support nkaronka ufata mu mugongo nkatangura nkakora video nkatangura nkamenya byinshi muri industry ubuhinga bukaza nkamenya ukuntu shobora kwitwara muri industry ya music nkageza umuziki wacu kure cyane gose kumenya uko ugomba kwitwara hari uko witwara uno munsi bitari bidakwiriye hari ukuntu shobora nitwara bidakwiriye bivanye n'ukuntu abaguhanura abahanuzi banje ntafise umuntu ampanura ati witwara uko kugira ngo igikorwa cyawe I think yuko director Bible azobigufasha ko nawe numwe mu bamaze nk'imyaka myinshi ariko uwo kwifuza gufasha wa undi kwifuza gutanga support yawe duse n'aba tumira kuza gushigikira yokora iki n'igiki kintu wifuza yuko bagushigikiramo cyane ikintu ushaka bashigikiremo sishaka umuntu ego n'uburyo burakenewe ariko ndashaka nonterera ivyiyumviro bitandukanye nonterera ivyiyumviro mu bikorwa bya office video zingana nta nimwe video ntikenewe muri wewe gose hakenewe kugira ngo hakorwe video ni igiki kintu buza kugira gukora video hakenewe uburyo cyane director Bible hariya muravuga ariko kandi murasanzwe mubizi yuko tugomba gushigikira zino mpano Brown Marley urafise ukuntu mengo uri kuvugana ubwoba ariko kamwe mu kajambo kagasunika ruti ico usaba abarundi gushigikire gute wipfuza bagusange ku mbuga ngurukana bumenyi woja kuri channel yanje ya YouTube akandika Douce Marley arantora kuri Instagram ni Douce Marley, kuri Facebook ni Douce Marley, page yanje ni Douce Marley. Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Ariko labo wame wifuza kuva kiri muyinga. Ni nkiza no muso zironse zo gufasha iki. Korabo ntamye nifuza. Yoya. Kubera iki yoya? Ariko yari muhira. Sikuvuga ivyo. Yoya arabizi cyane gose. Hari indirimbo yawe wigeze ufata ku mutwe. Zirahari akantu gatoyi kwa yoya kugira ngo nanye nacavuga ati uyu mutipe ujya si bya bindi byo si bwa bwana yarankurikirana indirimbo yayo nimba jete ndayibagi gusa irahari ingene ririmbwa basi tureke izina ingene ririmbwa ivuga uramungirira tinubwira ubwoba shira umutima munda kabiri narimwe akaza uramungirira tinubwira ubwoba shira umutima munda yes yoya ahari nibaze ko Manchester ariko arakumviriza ariko kandi nibaze yuko no gushimira intambwe ku yindi uzogenda uradushikiriza ibikorwa kugira ngo tuze gushikiriza ibikorwa byawe ariko kandi saba n'abarundi ariko ratwumviriza bashobore kuja kuri YouTube channel ya Douce Marley kugira ngo akurikirane igikorwa cyawe ariko kandi ufise icyo ashaka kumuterera muri commentaire amajambo ameze neza cyane twirinda gutukana dutanga icyumviro umuririmvyi cyo ikosora cyo ihindura ningene yo bikora neza kugira ngo wewe unyugwe ariko kandi gushimire ko twita thank you so much ariko jambo no nibagiye kukubaza wifuza gushikiriza akajambo wibagiye ngira ntago asante sana wewe mani gutiza amagana n'amafaranga byose mu mahoro ariko kandi ni Indundi TV ku biganiro bigiye bitandukanye match sport nyinshi zigiye zitandukanye yaba iz'amaboko amaguru ariko kandi usanzwe bizi yuko ibiganiro by'umuziki filme ndetse na development imideli byose ubisanga ngaha iyi ni Indundi TV irahari ku bwanyu ku bwabo sabari ngaha n'abari hanze y'igihugu job place